Barundi kazi banywanyi ba BDUSA mugira amahoro ubumwe urukundo n'iterambere mu ngo zanyu. Kuri uno munsi dushimye kubipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli, maze tunabipfurize n'umunsi mukuru mwiza w'umwaka mushasha w'2020. Ni muri iyo ntumbero kandi twagombe dufata akanya ngo tubabwire muri make ivyaranze umwaka wa 2019. Muri umwaka wa 2019 mu ishirahamwe ryacu rikaba n'urunani rw'abarundi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika BDUSA, twarakoze ibintu byinshi cyane. Turashimiye ubwa mbere abadufashije, turashimiye abakozi b'Imana, turashimiye abarongoye amashirahamwe atandukanye, turashimiye gwaruka eka inkumi misore, abavyeyi bose bafashije kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Ntitwokwibagira kandi abo twavuga rimwe bakaba bumvise, kubera ko bari bafise ivyumviro nk'ibi vyacu byo kugira ngo abarundi twihiteka dushire inguvu hamwe mu iki gihugu. Uwo mwaka rero waranzwe no gutora indongozi za BDUSA mu ntara zitandukanye ndetse no ku rwego rw'igihugu. Turakeje abatowe bose muri BDUSA mu ntara zitandukanye. Turakeje n'abatowe canke n'abizigiwe ku rwego rw'igihugu kugira ngo bafashe kubaka no gushikana BDUSA kure hashoboka. Umwaka kandi w'2019 waranzwe no kwigisha cyane BDUSA mu barundi bose ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turashimiye abo dukorana mu biro bikuru vya BDUSA bafashe ingendo zitandukanye bagenda kwigisha hatandukanye. Turashimiye abarundi bose mu ntara zitandukanye bafashe ingendo bagafata imodoka y'igitoro ndetse bagafata n'indege bagenda kwigisha BDUSA kugira ngo abarundi twiyubake. Turabashimiye kuko babikoze ko bari bazi neza ko ari igikorwa ciza kandi ari kuneza yabo nakazoza k'imiryango yabo. Uwo mwaka kandi waranzwe no kwandika abanywanyi. Ibikoresho bitandukanye vya BDUSA vyarakozwe biraheza biranungikwa mu ntara zitandukanye kugira ngo igikorwa c'iyandika ry'abanywanyi gitangure kandi kigende neza. Turashimiye rero indongozi bakoze ibikora inka bakitanga ico gikorwa bakagikora neza. Turashimiye n'uwo murundi wese yafashije kwigisha ahere mu miryango aherereye n'abandi kugira abantu bamenye BDUSA carico nico tugamije. Ubu rero twagomba tubabwire neza yuko ico gikorwa ciyandikwa kizorangirana n'uku kwezi. Turashimiye abamaze kubitahura bakabona neza yuko muri BDUSA atari kwama duteza amashi ari ugukorera hamwe, ariko kandi tudashobora kuguma dufasha abantu bifashije. Muri BDUSA n'impanguhe umuntu wese akora ategerezwa guterera. Umuntu wese atari kimuga, umuntu wese atari ntaho nikora ategerezwa kugira ico atereye muri BDUSA. Ntihagire rero uzoraramika canke ngo agende yicare ngo nagira ikibazo bazomfasha. Siko bigenda muri BDUSA. Dutegerezwa kwigishanya ko igihe cyo kwama duteza amashi carangiye, ahageze aho twifasha tugafasha n'abandi. Umuntu wese rero akora ateza guterera. Uwo mwaka kandi wa 2019 waranzwe no gushingurana iteka abarundi bene wacu bitavye Imana. Tukaba twarahojeje imiryango yabuze n'ubu tukibahoza. Tukaba kandi dushimiye abo barundi bose bakoze ibishoboka ku madolari 5 gusa 10 20 n'abatanza yarenga, tugashingura bene wacu mu cubahiro ntangere. Umukama bagame aza basubirizaho mwakuye. Niyo ngendo rero twarondera, nico rero twipfuza muri BDUSA. Dushimiye Imana ko yagidushikanyeko. Ubu nitugikekeranya twese ko ku madolari 5 gusa umurundi ashobora gushingurwa. Ntitugikekeranya neza ko ku madolari 5 dushobora kuronka ibihumbi 10 n'ibirenga mu gihe twayatanze twese. Ni muri iyo ntumbero twagomba kubabwira yuko twarabonye ko bishoboka ko dushingurana ku madolari 5. Ko twabishoboye rero tugiye kubishobora kurusha. Ivyo navyo umwaka wa 2019 ugiye kurangira tubikora mu kajagari. Hagiye kubihinyanyugwa y'uwo mugambi kugira ngo tuze turafasha abantu tuzi ko bamaze gutahura kandi bifatanya n'abandi. Nta murundi numwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yobura amadolari 5. Uko vyogenda kose nta madolari 5 umuntu muri Amerika yoshobora kubura. Ariko igitangaje nuko hari umuntu adashobora kuyatanga. Biteye isoni. Dutegerezwa rero kwigishanya no gukubitana kanywafu
abantu bakamenya ko ari mpanguhe, ntihagire umuntu azogenda ngo ngize ibibazo bazomufasha nawe adafasha abandi. Ndabisubiyemwo, abarundi tuvyumve kandi tubigendere. BDUSA ni umuhuza, ni urunani rw'abarundi twese. BDUSA nticagura, nta mwana wanje, nta se tuntu twanje. BDUSA ni y'abarundi bose. Ni muri iyo ntumbero twese dukwiye kuvyumva yuko dutegerezwa gufasha co kimwe, tukitabwaho co kimwe, ivyo bakorera uriya bakabimukorera, ariko kandi bakabikorera umuntu bazi yuko nawe afise icamariye BDUSA. Muri uyu mwaka kandi w'2019 twaranzwe n'ibikorwa vyinshi, ibikorwa vyo kwigishanya no gushikana BDUSA kure hashoboka nkuko tuba twabivuze. Ariko kandi muri BDUSA twarashoboye kwandikisha imbere y'amategeko irishira hamwe ryacu. Twarashoboye kandi gukora ibishoboka byose ngo abarongozi haba mu ntara haba mu kwego rw'igihugu bakore borohewe. Abo nabo mu kubaronsa inyigisho zitandukanye. Turabashimiye abarongozi b'intara batahuye nabo bakagenda bakigisha abandi, ariko intango yamigora. Nico gituma tugiye rero guhurira muri Ohio ku itarike 3, 4 na 5 ngo twigishanye, habeho gukabura ubwenge kugira ngo BDUSA igere ku ntambwe ishimishije, igira abakozi b'ukuri bakora bazi neza ko bakora bikorera, bakora bazi neza ko bakora atawundi muntu bakorera, ari bo nyene ubwabo nakazoza kabana babo. Ari naco gituma rero dusabye dushimitse barundi kazi banywanyi ba BDUSA, mugerageze mutekerera indongozi zanyu, ivyiyumviro, imigambi n'ivyo byose mubona vyohinduka kugira baze babizanye mu nama izobera muri Ohio. Ni muri iyo nama kandi tuzokwiga vyinshi, duhinyanyura amategeko. Turabashimiye mwebwe maze kuyatora utunenge, tukabasaba ko mubibandanya. Ivyo mubona bitagenda mubivuge kuko BDUSA ni yanyu. Ivyo mubona vyovamwo mubibashikiriza izo ndongozi. Ivyo mubona vyokongerwamwo mubivuge. Muvuge kandi n'umugambi umwe canke ibiri mubona tworangura nk'abarundi twese turi muri Amerika mu mwaka wa 2020. BDUSA umwaka wa 2019 wari umwaka wo gutora indongozi n'uwo gushinga imizi. Ubu rero ko twamaze gushinga imizi, umwaka wa 2020 ni umwaka w'ibikorwa, ni umwaka w'inguvu z'ibikorwa vy'iterambere, ni umwaka wo kutagwiza amajambo, ni umwaka wo kuvuga dukora. Dutegerezwa gukora ikintu giteye igomwe, ikintu Uburundi amakungu n'abarundi twese tuzotangara ukavuga tuti iki sito twemera ko twagikoze. Ivyo rero muri BDUSA birashoboka, dutegerezwa rero gushira izo nguvu hamwe. Mu kurangiza byinshi kubijanye n'indinganizo nshasha ya BDUSA, haba kubijanye no gutabarana, gufashanya canke yandikwa ry'abanywanyi canke intererano y'umunywanyi ku kwezi muzobimenyeshwa inyuma y'inama izobera muri Ohio, kuko tuzoba twatororokanije ivyumviro vyavuye mu mpande zose, mu ntara zose, mu banywanyi bose, maze tuvyicarire tubitorere umuti twese hamwe. Ndangije ndabashimira ko mwamaze gutahura. Ndangije ndabashimira kandi ko muguma n'ubumwigisha abatavyumva mukabigisha. Uwo mubona atavyumva, umurundi ari muri Amerika ataravyumva, ntimumufate nk'umwansi wanyu, ntimumufate nk'umuntu atacamaze, nimubareke kuko ingabirano ziratandukanye. Hariho abuvuga rimwe bakabumvise, n'abandi kugira bumve usubiramo inshuro nk'icuri igihumbi canke karenga. Abo rero bataratahura bazotahura buke buke, ntimubafatire nk'abantu batavyumva. Kumbure twebwe tuvyumva tubandanye, dushira imbere ibikorwa, tureke kuguma dusamazwa n'amajambo avugwa n'abantu. Iki gihe turimwo ikinyoma ntikimara umwaka. Abavuga ibinyoma bareke bavuge, twebwe dukore. Ejo aho bukera bazobona bati kumbure twari twaribeshe, ba bantu ko twabiyumvira siko twabasanze. BDUSA turashoboye, abarundi turashobora guhindura ibintu, abarundi turashobora kugira ibintu biteye ubwoba nkuko abanyamahanga babikora. Byose bihera mu mutwe, nukumva ko tubishoboye, tukumva ko tubifise mu mitwe, hama tukabishira mu ngiro. Ndabashimiye, umukama ahezagire BDUSA. Ndangije nongera kubipfuza iminsi mikuru myiza, ariko kandi mwibuke kwigerera. Birababaza kuba tubona abantu batwagwa abana muri kino gihugu,
kubera abavyeyi babo bitwaye nabi mu kuryoherwa canke mu kunywa bakarenza. Birababaza kuba tubona abantu bahagwa ama DUI bagakugwa mu buzi canke bakagira ubuzima bubi kubera kuryoherwa kwa cyane. Turabibukije muri iyi minsi mikuru rero, ni inkebuzo tubahaye, mwibuke kwigerera. Ntitugomba yuko hari umurundi ari muri BDUSA ahabwa DUI. Ntitugomba ko hari umuntu ari muri BDUSA aja mu gasho kubera kuryoherwa cyane. Umukama abahezagire, ahezagire abarundi n'Uburundi, ahezagire BDUSA. Mugire aho muba mwubahwe mu vyanyu no mu vyanyu. Murakoze.